Okay, ushaka imyaka yanje. Ufise ingahe? Badumbwire gwawe. Nta je ndashaka 32. 32. Yego. Rakakecuru. 32 Remi nafise ingahe? Jefse 34. Ubundi ikintu kinini ya cane giharimo ubuzi bwacu bwo gukina amafilme. Ufise urabizamwo ukabikina nimba ushaka bakubuka baronka. Ega saba abakobwa usaba baje gusa kugira ngo bakinishe. N'abandi baragukunda ariko keshi je nka je nabijemo nka business nabijemo nk'ibintu ushaka ko ejo bizontunga maze bizotunga n'umuryango wanje. Yes, hello bakunzi basenga media tuje ko meze neza aho muherereye mwese natwe turi bon turaho turashima Imana uko biri kose so ni sisi Cynthia musanzwe menyere kuri micro za Senga Media uno munsi ndi kumwe n'umuhungu musanzwe menyere cyane kuri filme Ndundi so tumusanze ari muri tournage ndetse guys sinzi uko nabivuga sinzi uko nababwira arashobora kubiramukiriza Remi iramutse abakunzi basenga media bakunzi basenga media ndabaramukije cyane ndabaha namwiriwe kubaravye ikiganiro ku mugoroba kubakiravye mu gitondo ni mwaramutse ni Remi Nice nyene wa muhungu wanyu wa wundi nyene musanzwe muzi kubatanzi naho ndi Remi Nice nyene kwa kundi nyene kumukinyi wa filme hama ndababwira ko ndabakunda cyane 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 abandi n'abatanzi vraiment I love. Okay, Remi mwenze neza Ebana cyane pe urakomeye unasara umeruka nsara ndagwe kwatorotse kwa Rojant ahubwo urakomeye ariko kwe ndaba kwe ntumuna ko nkomeye kwire undaba kwe ntumuna ko nkomeye kwire Remi wa mucegewe ntibakuronde batorotse mu bitaro kwa Rojant nibagutoye n'impuzu zose wazi kwiyezere ku mutwe no kuri wabonye iki nabonye iki nabonye vyinshi ntovuga ko kiganiro gikurikirana abantu bose tutaravye mu bana tutaravye bahehe gikurikirana abantu bose rero ngiye kuvuga nabonye hari abana bohava baca banyanka ntibazosubire gukurikirana ibiganiro vyanje rero sindavyibaza okay dukora ikiganiro bakunzi bacu ni dukora ikiganiro yego Remi biravugwa neza ko hari umuntu yanyibiye ibanga arambwira ati Remi aravuga ko muri filme Ndundi ari we muhungu w'iboga ari we muhungu wa look nziza ndetse ari we muhungu akundwa cyane n'abakobwa so ivyo bintu nivyo Remi arashobora kwibona kumengana uyo muntu canke ntiwabikubwiye canke ni Remi umuntu yabimbwiye me vyavuye mu kanwa ka Remi nakubajije ni Remi yabikubwiye cyane okay nuwabimbwiye ariko vyavuye mu kanwa ka Remi nanje no musi ndabajije Remi erega niganda kubwira ikintu kimwe Cynthia ubundi imfizi ahiri irivuga gaundi nabwo buri ngaho ukavuga ngo mbarara rero nimbera bikubwiye bisigura yuko usanga ariko abibona ubundi Jesse ko nabibona mu ijambo rimwe sivyo usanga ariko abibona kubera ko hajya anye ubwiye cyose bazokuvuga ikintu bashobora kugaragara 80 kujyanye kuzaburi rero urumva usanga ariko babibonye ariko je ntavyo navuze basi kubwa bibona bakunzi bacu ntabantiranye ko Jesse nishima kubwawo bibona gute je kubwanje wapi nyene nta birenza ariko tu nyene ndasanzwe urasanzwe wewe ubibona gute ubibona gute ndasanzwe canke sinsanzwe je ko ndabibona nuko nyene ndabibona simaka ngo ngende gutangaza Remi uko nuko okay bakunzi bacu uko nyene mubibona niko biri nimba mubibona niko biri nabanteranye ko Remi izi gute basi Remi izi neza n'umwana nyine ari ngaho n'umuntu akunda ibintu vyiza ndakunda ibintu vyiza cyane okay nimba atari banga Remi afite amashuri angahe amashuri nawe nibuka kwe narayibagiye ni menshi cyane canke ni make kubera ko nahijije kera guys none baje abantu twese aho turi tuba tuzi ibintu twaciyemo ndetse amashuri yo twize nushobora koberwa ngo narize nahereye wa mbere ngo wobegwe aho wagarukiye ivyo bintu mwumva ari byo basha no nenda kubaze ubwo nsubite nenda kubaze subira ubagiye gute nabajije Remi afise amashuri angahe
ubwo musubize kwishuri ndagusubize kwishura kubera ikintu ushaka kwiga wo kwiga muga atari naje ndagusubije none ugomba usubize yo kuvuga ngo mbisa none amashuri angahe kumenya okay none kumenya nimba none ugomba Remy turiko turakora uyu ugomba ukoze iki kujabaza amashuri yanje none ugomba yajyane guys agomba yajyane ha amashuri yiwanje okay Remy ndakubwire je nashaka kuba atanu hamwe basi ntacu baho basi nta kibazo udundangira akazi udundangira akazi ego hari umuntu ashobora kumviriza hari umuntu ashobora kumviriza uyu mugani muri Afrika bigaragaza yuko Remy nani ishure na rimwe afise rero umuntu wese aho uri wo kwibaza ko Remy aramutse afise amashuri w'akazi none no hapa nandika nakwandikira mbere muri katolika hari abantu bavuga ngo bariga yagamukama muri yagamukama biga gusoma no kwandika jaho nahuzi urumva rero wize gusoma no kwandika mugabo ntuzi ngo wize amashuri angahe oya gusa nyene jewe sindi waba umuhungu yishima ngo nize amashuri aya simpaka ngo amashuri nize ndasiye social media none abantu si kwishima umuntu avuze icari nibisobanura ko ari kwishima je nakubwiye ngo rero tuvugana ibindi ntayazi Remy ntazi amashuri yize nize menshi guys Remy yize amashuri menshi atazwi n'igitigiri so urumva yize amashuri ngira no mu Burundi atayo ikazifatuko so Remy iyo sawa wambaye ikugwa ngaha menshi ariko menshi agira igitigiri oya ntayo mvuga waje kuntohoza none ko ikuza kuntohoza none shaka kumenya Remy sivyo menye n'abandi babimenye none wambaye isaka ndi no wayiguza amahera none Remy umvize ndakubaza wayiguza amafaranga kandi wayiguza amafaranga yawe sivyo okay nta kibazo isaha nambaye urayibona ndayibona ni nziza from ngiyi sivyo igugwa 100 ego wow ngiyi nigute 100 nishaka kumenya hari kindi oya nivyo nashaka kumenya kandi merci beaucoup bimbwira n'abandi baba bavyifuza kubimenya bavyumvireho izo chanete wambaye ni original cyangwa ni fake ni original c'est vrai raba neza raba wa mwana zose Remy none je ndambara fake nukuri we nimbaje kuntohoza wa mwana we basi nizangahe Remy atari banga nizangahe nagenda guri mwimwe wagira guri mwimwe nagenda guri mwimwe iyi nini wayiguza ngahe iyi ni izi iyi izi ni garama 10 gusa ko ari kinini oya ni 10 ni 10 iyi nayo ni 15 rero sindikumbaza garama ndikumbaza amahera ni menshi nagenda gura imwe nagenda gura imwe mushaka okay merci beaucoup Remy sawa reka tuvyere wanse kubivuga meni nyinshi nimbaruje bakunzi bacu uyu mukobwa sinzi ibintu ari kararondera none ugomba uhere n'ikintu cyose nambaye umenya amahera yacu oya ari impamvu nawe ushobora kuba biri kubabajije tuunye basi ndakubajije natwone wega uri isubu twarega wotubaza uri isubu twarega none wowe udakubaza ikintu umuntu yambaye wabumbaza nagahuzu ko munsi wabumbaza nagahuzu ko munsi nambaye hajya kariyo toka turabeka tumwe nakwera no kwambaye nije nobana kambaye ko kubera iki ushaka utadukunda mwana ubundi wagiye umukobwa araza umenye injya zizaranye kumbe burya rimwe uhora bishika ukambara oya jewe ni jewe nawe ni wewe ukambara oya jewe ni jewe ngo ntubuzi injya zizaranye haje umutindaro tica wabaye wa mukobwa aho ndakumvise bakunzi bacu none mama kare imbeba ntibinkirisu nimba nake imbeba ntikizwasha ntawe ubizi mama kandi mfise okay Remy kubera iki Remy misose twama tukubona office ubwanwa Remy nta musi numwe jewe nigera ndamubona atabwanwa afise kandi ubwanwa bwiwe bwamabungana uko nyene kubera iki ni gukunda ubwanwa canke ni kwibona ko you look nziza itesa canke nyene nivyo wacishije kugira filme ikundwe cyane Remy vraiment reka mvuye kintu cy'ubwanwa wundi nimbuzi ikintu cya mbere nkunda nimbuzi ikintu cya mbere nkunda cyane kurusha ibindi ni ubwanwa bw'iwanje nicyo kintu cya mbere kijya n'amafaranga menshi none Remy ubukundira iki ndanye
tunyene turabuhunda. none se ko Imana yabumpaye buke ko hari n'abagabo batagira ubwanwa, hari abagabo batagira ubwanwa urumva, hari abagabo batagira ubwanwa, je rero ko yabumpaye ndabukunda. So ukunda ne mu bahungu bakina filime mu Burundi ubona actinga neza nyene ibintu nk'ivyo? Abahungu n'abankunda bakina filime bakina neza uvuga ati umwe canke babiri? umwe. Remy. Remy kubera iki? Remy kubera abikora neza nyene. Kubera bikora neza nyene. Ubu urabona ko atawuri hejuru ya Remy? Nta uri hejuru ya Remy? Oya jewe urumva mfise uburenganzira. Uburenganzira bw'ikiwe? Mfise uburenganzira bwo kuvuga ikintu cyose sinshaka. Ubu rero wavuze Remy. Navuze. Niba ubona nyene Okay, ushaka imyaka yanje? Ufise ingahe? Bandubwire gwawe. Nta je ndashaka 32. 32? Yego. Rakakecuru. 32 Remy nafise ingahe? Je mfise 34. Wow. Umva C'est vrai? Nombeshe? Ah bon, urashari bebe? Reka. Urumva ko mu minsi igenda mu minsi nzoba ndetse no kureshwa no gukina film. Okay, Remy aracari bebe bashe imyaka 34. Oya si basi nyene oya abantu bishobora bambona kumenga imyaka 20 bivanye n'iyuruke yanje, bivanye n'ukuntu ngaragara n'ububwanwa, ariko nyine ndayijanye ko na 34 ntabwo ari mikeyi nuko arayijanye Remy imyaka 34 ariko iracari mike cyane. So Remy hari umuntu wavanga ukinyishura kuko ubwa mbere wambwiye ngo ivyo umuntu yavuze ngo atari uvyivugiye kandi akwibarize. Nta gihe kirashika ukabona umuntu uzeya muri team bajya bakinyi bawe urifujemwe umukobwa cyangwa kwiyumvira ko uresha umukobwa muri bajyanye? Nukuri ivyo ntibirashikira n'umunsi n'umwe, ahubwo bajyanye ndabafata nk'aba sister banje, ndabafata nk'abantu dukorana, ndabafata nk'abakolege, nta munsi n'umwe ico kintu kirashika, kandi igihe niko ntazigera nkora n'umunsi n'umwe. Kumutita n'umwe urasaba Remy? Nta wenda musabiki ariko busubu twaba mukobwa we nta soni, reka busubu ndamusabiki. Bivugisha kuri n'abandi basabiki. Ntabyo nzi. Ariko nyene neganda kubwire ko atamusi umwe birashika ngo nkundane n'umukobwa nkinisha, kubera ko nta ntibiranashika ngo mwifuze. Deja jewe urumva imba ndi president wa timu nyene, urumva ko ivyo bintu bitoshikira. Focusinga n'akazi kawe. Bego umwanya munini ya kandi nabone hamwe mu gihe byoshika ivyo bintu urumva ko batonyubaha. Rero urumva umwanya munini ya ndabafata nk'abasita, ndabafata nk'abantu dukorana, ndabubaha nabone bakanyubaha. Remy biravugwa ko abakinyi benshi abahungu bajya bahungu usanga bafise nk'amatimu benshi usanga bajya mu bakinyi babo, ugasanga ariko aramusaba ibintu kanaka akamwifuza bivanye n'ukuntu aba murongoye muri timu, gace usanga nawe yanse bivanye n'ukuntu atagomba kuva muri timu ugasanga arabikoze. So Remy wo mwana uri amufata nk'ibika amusaba ibiki, amusaba baye bebe no kwimana. Oya ni kuvuga ngo urabivuga kugira ngo n'abakunzi bacu bariko baratwumviriza hari abatabitahura neza kugira ngo bashobore ugasanga ariko asaba bajyamane hamakavyanka bigasanga biragize. Ubundi bijya ntabwo ari byiza, kubera yuko bituma wowe nyene agaciro kawe gatituka, kandi bituma nawe utagira nimba bishitse ivyo bintu kabishaka yogenda kubisaba abandi bantu atarabarongoye, kubera ko aho kuba ari kugoba izo uragiye ntabwo biba biryoshe cane, nta n'agaciro heza ngo biguhe. Tubabuze rero ntibazo babisubira babikora. Nimba bahari vrimo bireka bajya nabo usanga umukobwa aje akamubwira ati je ndifuza kwinjira muri timu yawe akiri mushaka ataranatangura, akanda kumubwira ngo banza kuwumpa ngo tubanze tujyama. Erega nivyo ndiko ndakubwira nyene, nivyo ndiko ndakubwira. Oya nanakubajije mu bo usanze ukinisha apana bashasha. Ugasanga umuntu arakubwiye ngo je ndifuza kuja gukina iki akaca amubwira ngo urazoza tubanze tubivugane, usanga arinze kumusaba baryamane. Bo je rero sindavyibaza abo wonye urumva bajya mumwe wese afise ingeso yiwe. Ni nkuko usanga aho mba afise iyo ngeso urumva biragoye kugira yihebe, ariko je kubganje nohanura yuko biheba, kubera yuko nta kamaro na kamwe birimo. Ubundi ikintu kinini ya cane giharimo ubuzi bwacu bwo gukina amafilme ufise urabizamwo ukabikina, nimba ushaka bakubuka baronka gasaba abakobwa usaba baje gusa kugira ngo bakinishe, n'abandi baragukunda, ariko keshi je nka je nabijemo nka business, nabijemo nk'ibintu ushaka ko ejo bizontunga maze bizotunga n'umuryango wanje.
Okay, merci beaucoup. So guys, tugiye muri twa tuntu twacu tumwe dukunda tudutwenza tumwe ngira sinzi. Remy, ivoka mu Giswahili ni iki? Ivoka mu Giswahili. Mm. Je rero ndaganda kubwira ikintu kimwe. Jewe kenshi kubera ko sinakuriye ahantu bavuga Igiswahili. Sinakuriye ahantu bavuga Igiswahili. Mugabo ivoka wapi? Sindakizi Igiswahili pe. Ura basi urazi Igifaransa? Igifaransa. Buke buke. Icyongereza naco. Icyongereza. Naco nesi cyane. Sicara kuragira. Nagenda. Je kenshi nagenda kubera ko je narumuguruguru kwishuwe. Je narumuguruguru nakunda gucerwa kenshi ahandi naho nkasanga nasinziriye mu ishuri ariko nyene rimwe ndabizi. Basi ventilateur niki? Ventilateur niki mu Kirundi? Ni kajya akantu gatanga umuyaga. Akantu gatanga umuyaga mwijambo rimwe basi nta zina kagira. Kajya ganye gatanga umuyaga nyene gatanga umuyaga nta bindi. Kajya nyene gatanga umuyaga. Okay, intuze nayo? Iki. Wa mukobwa. Ikizino mu Giswahili. Ikizino? Ni champignon. Champignon ni Igifaransa. Igiswahili. Je nakubwiye nakuriye ahantu batavuga Igiswahili. Okay. Merci beaucoup Remy. So ngenda kubwire akantu ngevuga akajambo uragasubiramo. Nakosubiramo. Urasubiramo. Nakosubiramo. Eko murasubiramo. Nese bisubirenga bwo guhora. Eka bisubirenga ndabwo guhora. Oya uzobutsinzwe hoze. None hari na kimwe. Uzobutsinzwe Remy kuri kwimana. Reka mvuga urasubiramo nikagoye. Wapi? Nashize ndakubaza. Nawe wambajije kera ngenda kubaza. Wambajije kera. Ngenda kubaza. Ni kihe kintu ca mbere wikundako? Ni cyahe wigayako? Ni ibibazo bibiri. Ni cyahe wikundako? Ni cyahe kandi winegurako? Ndikunda munda. Munda hari iki? Munda msinda nyene ntoyi. Turabe. Singa areba mama turabe kufise ntoyi. Oya ntinde kira en public. Hari abantu usanga baravyaye bivanye n'ukuntu baravyaye usanga gumanya inda niniya. Cyangwa sanga abandi bako barondera amafuta kugira bayonze munda. Aho je munda naho mfise nyene harasanzwe haragereranya. So ndahikundako. Hamico niga yako naco nukuri ntaco pe. Nakimwe? Aha kimwe wiga yako. Je naco niga yako. Nta muntu mwashobora kubura defo. Nta muntu mwashobora kugira. Defo. Basi niyo wiravye mu kiyo. Basi ntaco nta kibazo. Iyo wiravye mu kiyo. Uhora wishima kwiki iyo wiravye mu kiyo basi mu maso canke ukumeze. Je wambaje ico nkunda cyambere kuri je nakubwiye ko nakubwiye ico wiga yako. Ico niga yako naco naco kandi nta muntu numwe azo kugira yigaye. Okay, wavuze nta muntu numwe abura defo siva kandi nivyo nta ubura defo. Ariko irya defo kuri jewe ntayo nibona ko ahubwo ndayibwirwa n'abambona. Kandi wibona kubwiye ico wibona. Oya, rero kuje ko nibona nakintu nakimwe navuga ngo ni defo mfise. Defo ibonwa n'abandi sivyo. Ni nkuko umuntu nubwo uzusanga sagute sivyo kujya abayibona azobonwa nabi nabandi ariko wewe ubwiwe abayibona neza pe. Okay, ni cyahe kintu ca mbere yibyutse mu gitondo ukora ni giki? Ndabona unyinziriye mu kazi. Oya ntacyo no waruzi ngo Ikintu ca mbere mvyutse mu gitondo nkora ni gusenga. Hamugakurikiza iki? Hama gukaraba. Ugakurikiza iki kandi muje ukaraba? Oya. Mbarira ugiye ukora ukora iki? Nkora iki? Meje ukaraba. Bacibagiye. Yaye. Nako nta mushusho nkunda. Nta mushusho nkunda. Ukunda iki? Oya. Nta mushusho nkunda. So nkora ibintu vy'isuku nyene mpejeje ivyanje ngategura umwana. Nyene nkitaho bebe wanje. Njurugo. Ego. Something like that. So Remy reka nakubwire hamusubiremo sivyo vuga egore. Oya oya je ntacyo nsubiramo. Okay, so guys Remy aranse kuduso akantu kai kugutasi uravyumva kana akantu koroshe mugabo kari kukudanira nubwo vyanse kandi ndababaye emera wowe ndakubaze basi ndakubaze ntacyo mbaza ndakubaza hanyuma. Ibibazo vyaheze karakano kamena isigaranye. Byaheze. Okay, ndakubaze. Kera utarubaka
ni cyahe kintu wakunda ku muhungu utarubaka kera ntarubaka utanga utara ikintu nakunda ku muhungu twaba turi kumwe muri relation cyane amajambo mitoma ni ukuvuga ngo ubu ntukikunda no umvirizo wambarije kera ntarubaka nkiri umusore urumva nimba narayikunda kera ubu naho yo guys nifitiye n'umugabo azi mitoma no kuri kw'Imana urumva ko cyanda yisumba aha tukiri ngaho nyene nakahe kajambo uriya mugabo wawe yarakubwiye kugira ngo gufatishe cyane ni menshi sikama tubiri basi akajambo yarakubwiye uyu kwa karatumye uba interesse cyane kuvuga ati kabisa je ndamanitse uretse ko hari ibintu wambwiye ko biri private oya urumva najari ibintu biri private kuri oya je mwe nabivuze oya najeho naco nishura gusa kubera no kubwira imwe ni bitatu ni byinshi gose urumva mvuze utwo tubiri ariko nyene ni kugira ngo uriya mukunzi wawe nawe harabona kabisa ati wow urumva ko mitoma ngira no wambere kwisi nta muntu akajambo kamwe yarakubwiye akatuma wakano kajambo kamwe yarakubwiye kakatuma uba interesse cyane kiriya gihe rega ntabwo ari kabi oya yambwiye twinshi sinovuga kamwe basi kamwe gusa kabaye tubiri basi ni twinshi bakunzi bacu murumva neza ko ahunze murumva neza ko ahunze none mbarira none hari natamuzi stone ni mitoma yo kuri kamera avuga irenze yajewe nanje nanumva ko ari danger sivyo sawa ndawandagiri mitoma remi okay so guys merci beaucoup yari Sisi Cynthia so ndabatumire kandi kugira subscribe kugira mubashe kwama mubona notification za Senga Media buri munsi so remi gira kajambo kanyu tubwira ko abakunzi ba Senga Media twatiramanye twagiranye ibihe byiza twayaza utuntu n'utundi twashiyaza utuntu naturiya tw'ubuzima butandukanye n'utundi two gufinata n'ibindi ndazi neza ko mubikunda ndazi neza ko mwatwenze shira muri commentaire rero mutubwire ingene mwabonye ikiganiro hama mutibagira no gukora subscribe kuri Remi Nice Official hari filime nziza cyane iri kirahaca yitwa Muyobora hari n'iyindi igiye gutangura guhaca nziza cyane izobigisha byinshi ikaba yitwa Mvuye kure nawe akaba yari jewe navuye kure akaba nashizemo hakaba harimo na true story yanje ubuzima nagenda bamwe bumwe mwarabye story nyinshi nakinye filime nyinshi ariko ubunye nzoba ndabazaniye nibanze ku nkuru yanje hama turabakunda cyane dushimye ingene mudukunda dushimye ingene mudukurikirana dushimye aba diaspora bari hiyo baduraba abarundi n'ukuri turabakunda cyane muri umugisha cyane kuri twebwe muri umugisha tubahayagiza ntitwoheza turabakunda iyo tubikorera mwebwe n'ikiganiro ko tugikorera mwebwe one love bizu so guys ciao